kabisa kano kanya igihe cy'isaha indwi 8 n'iminota hejuru aho ubona neza ko Vichou Love na manager w'uyu Happy Famba tugeze gesa 8 aho ubona neza yuko Vichou Love na manager Happy Famba bavuye Qatar bavuye mu bikorwa by'umuziki nkuko bagiye babimenyesha igihe bagenda. Vichou Love turakura mu kiti yambo cyane mumeze neza tumeze neza cyane manager Happy Famba tunakusalimia salama uko sawa lakini kaka safi sana safari poa sana tumefanya mambo makubwa sana mambo yote mengine ibibazo byose mumubaze Vichou kabisa Vichou Love urumva baririmbyi uboneza ko bagerageza gukora ibishoboka byose kugira umuziki wacu utere imbere unagere kure ibindi ryacu rigere kure urugendo rwagushikanye Qatar mwaranguye ibiki nkuko twari twagiye tubivuze twari tujanywe murabizi ko ubwa mbere bavuga ngo amenyo bwiza twari tugiye gukora video hama urumva iyo umuntu agiye gukora video aragira n'ama contact n'abantu nk'ubu hari abantu twahuye b'abaririmbyi hariya bitarare kugwa ko tuvuga nko mu minsi iza nyene tuzobivuga ariko icari cyatujanye no gukora ama video niki kintu cyatumye muja gushutinga video Qatar ni impinduka y'umuziki w'u Burundi kuko tuba dushaka ko umuziki wacu utaguma hahandi ahubwo ugiri yindi sura. Yes. Twarabonye imiduga izimvye mwako bisigura bishobora kuba mwari mwakoresheje muri video mwari mu gikora hariya ubwiregeje kuri ubuzima bwa hariya mu bikorwa byanyu by'umuziki n'ubuzima bwino mu gisata cy'umuziki natuvuga cyane mu gushutinga wabonye ari kintu gitandukanye n'ivyo ngaho hari ibintu byabo birazimvye no gutekera kanoti kabisa mugabo ngaha bon no ngandi twovuga ngo birazimbutse gose ariko hariho difference uko hari ibintu byose n'amahera ikintu ane guhagarara mu ibarabara n'amafaranga twinjiye mu kwezi no fata kudasanzwe kuri wewe kwezi kwa mavuko igenekezo rya 16 kwezi kwa gatandatu no mwaka turimwo ni naho uzocugira launchinga album izoifatanye n'isabukuru yawe ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye gusohora indirimbo shasha ndetse n'amatonaje hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu kuba ariko baradukurikira bwana Vichou ikigiye gukurikira nyuma y'uno rugendo nyuma y'igikorwa wakoreye muri Qatar niki urakoze cyane nibaza ko ubu mugiye kubona ayo ma video hari ama video yakorewe ngaha atari bwasohoke hari n'ayandi rero aya tuvuye gukorera hanze murabizi ko muri album Ikete harimo abaririmbyi batandukanye muri nouvelle génération igiye gukurikira no kubaha ama video hama tugakorana concert bien sûr ko uwo munsi nyene na album yitwa Ikete izochisohoka concert cyari one man one show 1 million ntakirahinduka oya ntagishobora kuhinduka ni kujya nyene kabisa kuri Vichou Love The Fighter Production isigura kuri The Fighter Production novuga ni famille na ntumba nisanzuye The Fighter Production novuga n'abantu bamfasha mu bikorwa byanje kandi bakaba ari nabo bazi Vichou gusumba abandi bantu bose meme na famille Indirimbo House iri kwigira uruhara rungana gute mwitunganywa ry'ibitoki bisanzwe mu Rwanda Dream House nkuko mwabibonye no ku ma post atandukanye murabona yuko iyo Dream House The Fighter Production yakoze ikintu Dream House wabahaye kandi mukaba musanzwe muzi yuko Vichou ni brand ambassador wa Samsung biciye muri Dream House cyumva ko haba hariho partnership hagati ya The Fighter Production na Dream House umva yuko Dream House ari nabo bafashije muri runo rugendo kugira ngo dushobore kugenda tumeze neza tunagaruke neza uko mutubona bikuru bashaka kwigira mu rugendo mvuye urakoze cyane ibintu twigiyeyo ubwa mbere novuga nti ikintu cyo gukoresha umwanya gukorera ku mwanya sivyo hama hano n'ikindi kintu discipline apana ku muziki gusa kuri vyose sivyo hakabaho rero no kumenya mbega hariya urabona ko twagiye ari team The Fighter Production ikintu cyose twize ko c'est de l'argent nta bintu byo kuvuga ngo mfasha oya n'amahera yes yarambe Dream House boneza ko ari umwe mu mashira hamwe ariko arafasha abaririmbyi b'abarundi na cyane cyane biciye muri Vichou no munsi kubganje vraiment Dream House yubaho ahiri ariko ndashaka kumenya mu masezerano mwasinanye na Dream House hoba harimo bijanye n'uburyo waba bagomba gukurira mu makoro ko kanaka Vichou n'abazokora
Erega ikibazo abajournaliste mu mufise mu mushaka kumenya ibintu byose ngo tubishire ku mugaragaro. Donc je ubwa mbere yari Dream House na The Fighter Production bavugana bati turashaka ko Vichou aba brand ambassador wa Samsung muri Dream House sivyo. Hama ibibindi vy'ingendo nibiki bivanye nuko The Fighter Production ibandanya gukorabora neza na Dream House. Hari ibindi bintu biza birajamwo kubera iki none izo collabo zindi zozo nazo zitoja muri ibi bariko bariyumvira uko basanzwe bakorana neza bakavuga bati kugira ngo tubandanye neza reka nibi tubishiremo. Hari amashirahamwe menshi mwasiraniye amasezerano niki kintu ubona Dream House irutayandi mashirahamwe mukora barumva ningoga. Mwatanguye mushutingira mu Ruyigi murazi Bujumbura Gitega indara zitandukanye kino gihe ni intambwe ku artiste muri ko murasohoka cyane bitanga image ihe bwana Vichou babonye buherutse bafanye activité na Bifes on the floor hanyuma yaho twarabonye twamati kano kanya saa tumukanye gifata mitirere bitanga ishushiye ku muziki Burundi na cyane nk'inararibonye. Nibaza muca mwumva yuko nizanzira ya miryango iri kiruguruka muri rimvyira dafyinase hare niho gutangura gukamisha uko harageze yuko nibaza ko mubibona uko badonda guyo baririmvyi bose bagenda bagaruka uca wumva yuko harimo iterambere kandi harimo na kwa kumenyekanisha igihugu cacu malgré ko tuba tugiye gukora swat biteramo canke ama video haba harimo nakantu ko murundi kuko uyo muntu yagiye gukora iyo video canke ico giteramo no murundi harimo no gupresenta igihugu. Sasa nibaza yuko ubwa mbere na mbere haba harimo nuko uwo muririmbyi canke abandi baririmbyi bakiri inyuma canke bashaka nabajya babita ba legend nabo nyene ubona ko ingufu zitanguye kuba nyinshi. Kino gikorwa bakoze tukite ku munsi wa lancement y'ikete cyanye kidusoka imbere ya ivyo mubireke kuko video muri The Fighter ni nyinshi. Sinibaza yuko zisho sinibaza yuko erega si imwe kumengo mubifata sindirimba imwe muri The Fighter Production ibikorwa ni byinshi ariko bizovana nuko bapanze program. Hashobora gutangura gusohoka indirimbo iri ngaha yakorewe ngaha canke ugasanga voilà Vichou Love featuring Magic Kingorongoro. Nta muntu umwe ashobora kwica tegera akoresha telefone ze muri Dream House canke Samsung kubera ko iri kirafasha abaririmbyi b'abarundi. Umurundi wese kadukurikirana yumve neza gategerezwa gukora na Dream House kugira ngo telefone nziza reka ni kundira nigarukire mu giteramo ca one man show. Yes. Kano kanya vipanze gute brother? Ibintu twaturindiriye gusa ko umunsi ubwira nta kindi. Ana igihugera nigeze narakurikiranye interview wakoze na bagenzi bacu uravuga ati happy famba manager aravuga ati intebe 10 ameza 15 zarafashwe mu ntebe mu meza 200. Nta gakuru gashasha nini umva deja tufite look tuba Qatar tuba nini urumva abo mama update achishure manager tuba tuba nawe wewe babajije ngo imeza kwata yindi meza ngo yo biragugwa kumva ivyo ni muri management je nk'ubu mbajije ibintu vy'ama video kamaze indirimbo nshasha andashaka gucaraza mu mwanya mutoya kabisa. Vichou no munsi uharugwa nk'ifura muri no rushasha iki uhanura bon ubu urabona umuntu nihagishika hama guhanura reka tuzofata ubundi mwanya nibaza ko twari twaje kuvuga kubijanye n'urugendo tuvuyemo nibikorwa tuvuye gukora ibisigaye nibaza ko tuzoraba umwanya mwiza wo kubivuga kuko nibaza ko mwino minsi hagiye gutangura tuwa d'abord ya concert nibaza ko ariho umuntu yosha acisha mwomwe n'ivyo bibazo. Reka manager happy famba aturamutse gatoya manager manager happy famba cha kwanza congratulations asante sana asante ya nataka kujua manage Vichou Love kivyako na viona aje kuna mabadiliko kuna faida kisasa kumanage mtu kama Vichou Love ni kitu kikubwa sana, inaomba uwezo mkubwa, inaomba akili nyingi sana, inaomba kufikiria kila siku, kichwa kinauma. So kivingine kama uko na experience unafikwa unaona kama ni kawaida. Kabisa. Kata tunataka kujua umekutana na manager wangapi kule wengine wasanii, umejifunza nini kama manager wa msanii? Tumekumbana na wa manager pale, hata wa manager wengine wa USA. Mwenye akiona nani status zangu ataona kuna wa manager wa USA. Tumekumbana tukapeana manamba, pia wamempenda Vichou, wamesema iko na talent, anaimba vizuri,
Project ni nyingi sana, lakini hatuwezi zisema leo na tuzimalize, lakini projects ni nyingi, tena nyingi sana. Moja kati ya projects ambazo zimewapeleka Qatar ni tuseme ni video tu peke yake, au kuna projects zingine ambazo ziko behind ambazo mtataka kuzungumza? Hamna, imekuwa ni video peke yake, ilikuwa kutengeneza video afu turudi. Manager Afifamba, wewe ni mtu ambaye ukiwa unafanya kazi zako unakuwa kimya sana. Dream House ni company ambayo umefanya vizuri na kisasa mngali nayo. Hivi kisasa mnatumia kazi na Dream House aje kisasa? Dream House tunatumika nao ni partnership. Tukiandaa kitu wanakuwa wa kwanza kutusikiliza na wanasema tutasupport kipesa. Sio Dream House peke yake, hata serikali